Nitwa NIMBONA Claudine. Nkaba mba mu Gatumba. Nkaba nubatse mfise abana batatu. Abasanzwe nkora akazi ko kwisumamo ku taxi nyene. Sinari sanze ndakimenyere neza mugabo urumva rero bivanye kubera nakagiye kugakora ndabishaka numva ndavyiyumvamo naragenda amenyera igisagara bivanye mu kiri ambwiye yazaranyereka ati nimba ngiye aha akazaranyereka duca kugeza ubu rero sigaye ndakizi neza igisagara. Muri ntango urumva uraza akazi ari kigatangura birakunyuzura, barashobora kumubwira ahantu ashobora kujana abantu akobera atabahamenyereye igisagara atarakizi cyose, uwo mukiriya yabajanye arashobora kumubwira ati katiraha. Ivyo vyaratangwe kumugora mu ntango mugubu yaramaze kumetiriza igisagara sinukizi yaramaze kumenyera. Abantu benshi byarabatangaje bamaze kubona atanguye gukora ibintu byo ku moto, rero n'abantu benshi bamutangara bamaze kumubona akora nyonga imoto. Urabona ubu naho yariyongereye indi ntambwe basigaye nyonga imodoka, aho bavuga ati jya mugore vraiment n'akarorero mu bandi yakora ibindi bantu badakora. Bararyoherwa rwose ku buryo nk'intango basha ku buryo kugera n'ubu unye baja n'umuntu cyane nk'umudamu yambonye atayindi taxi yurira, eka n'abapapa nuko nyene barankunda rwose kandi asha byarabanezere rwose. Mu gihe tugezemwo ubu mu rugo ni babiri duteza gufashanya, umwe abuze ubundi akazamura ubundi. Ndashobora kuba nabuze mugabo yagiye gukora akaronka akaja azamura urugo, ibintu bikagenda neza, abana bagaca bafungura atangorana. Berega maze kuba mukora muri abantu babiri mu rugo, ibintu bitera byiyongera kubera uwo raronze undi nawe akarondera mugahuriza hamwe mugace mukora umugambi. Bwa mbere nk'utwara taxi-voiture naho imvura yoba iri kiragwa gute we waguma akora. Je mpora ndaba y'imvura itangoye kugwa ndi Bujumbura nguma nkora, simvuga ati imvura iri kiranyagira n'umukiriya akasifura nkahagarara, urumva ndabandanyiriza kandi umva sinyagirwa. Iki gihe tugezemwo urose nk'umukenyezi nk'uyo ashobora gukora ibikorwa bidashoboye nka bose, nakarusho mu rugo nakarusho mu muryango no mu gihugu. Nararyohewe cyane kubera amaze kubona ukuntu batanguye, baramaze kugura ipase bakubaka bakazana ibombo, cyangwa mbona ibintu bitabyiyongera vraiment navyo binezera. Ndafise akarusho kubera nyene nsigaye nsanze nyongi itaxi, hari akarusho kubera bujyanye mu buzi bwose ndahora nkora. Akarusho kari nuko ntaruha rwose, nakazi nikaruhisha cyane bivanye n'ubuzi nari nsanze nahora nkora. Bwayongereye kandi bwaciye burusha cyane, yaraho araporo aho twari turi bwa mbere ataratangura ku kazi. Barajanye ibombo, turafise nyine televiziyo mu nzu n'intebe nyine, ibintu bigenda neza, ubu hasa neza. Barakwiye kurabana babo bakarafatira akarorero kuri uyo, kuba ati nanjye ndakwiye kwigisha iki kugira bikunde nanjye nk'ukuntu tubaho tugaburira abana.